Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu. Nitugire Kristu. Turazirikana ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Luka kuva ku kigabane cya 22 kugeza ku karongo ka 33. Ijambo rya mbere ry'umutwe rivuga ngo igenyerwa rya Yezu bakamwita n'izina. Iminsi 8 iheze hageze ko agenyerwa bamwita Yezu ari ryo zina. Umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina. Yezu aherezwa mu isengero. Babonye hageze ko Mariya aja gutyorogwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, Yozefu na Mariya bajanye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko byanditse mu itegeko ry'umukama ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwa umukama. Kandi bari bajanywe no guhereza imbagwa inkudye zibiri canke inuma zibiri zikiri nto, nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeo. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Niko kuja mu ngoro y'Imana ayobowe na Mutima. Ababyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ibyo itegeko ritegekanya. Simeo aramwakira akengurukira Imana ati, akabyino ka Simeo. Noneho muhanyi, nk'uko wabivuze, rengutse umusuku wawe mu mahoro, nkako amaso yanje yiboneye urukiza rwawe wateguriye ibihugu byose, wa muco uzokumenyesha mu makungu, bwa buninahazwa bw'igihugu cawe Isirayeli. Se na nyina batangazwa n'ibimuvuzweko. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, 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 amen, amen, amen. Bana b'Imana, turi mu kanyamuneza ka Noheri. Twishimiye urukundo Yezu yadukunze, niyo mpamvu tubandanya dusabikanya ya majambo kugira tubone neza, twugurura imitima yacu. Urukundo Yezu yadukunze natwe turumukunde. Haleluya, amen. Jambo ry'umutwe riravuga ngo igenyerwa rya Yezu bakamwita n'izina. 21 havuga ngo iminsi 8 iheze hageze ko agenyerwa bamwita Yezu ari ryo zina umumarayika yari yavuze atarasamwa mu nda ya nyina. Ngo iminsi 8 iheze ngo hageze ko agenyerwa ngo bamwita Yezu, ngo kuko ari ryo zina umumarayika yari yaravuze atarasamwa mu nda ya nyina. Nyina nde? Bikira Mariya. Mariya, bana b'Imana, Mariya n'umubyeyi mwiza atagira akanenge, yasamwa atagicumuro. Imana iramutegura abyara Yezu. Haleluya, amen. Yezu aherezwa mu isengero. Babonye hageze ko Mariya aja gutyorogwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, Yozefu na Mariya bajanye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama. Ngo nk'uko itegeko ribivuga, babonye hageze
gutyorogwa nk'uko itegeko ryabivuga ngo bajyana Yezu i Yeruzalemu, mu isengero i Yeruzalemu. 2:3 bavuga ngo nk'uko byanditse mu itegeko ry'umukama ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwa umukama. Ngo nk'uko mu itegeko ry'umukama ribivuga ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwa umukama Imana. Bana b'Imana, nubwo umwana w'ifura itegeko ryavuga ko umwana w'ifura bamwegurira umukama, ntabwo yaba ari imfura y'umwana w'umukobwa, yaba ari umwana w'umuhungu w'ifura niwe begurira umukama. Ubwo rero Bikira Mariya kuba yari yabyaye umuhungu, byagomba nabo ko baza guhereza uwo mwana bakamwegurira umukama. Haleluya, amen. Kandi bari bajanywe no guhereza imbagwa inkundye 2 canke inuma 2 zikiri nto nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. Ngo bari bajanywe no guhereza inkuge, mbese guhereza nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga, mbega bakaza guhereza inkuge, impene, intama se, abakene nibo bajana ngo dukunge 2 canke utunuma 2. Bikira Mariya na Yozefu bo bari bajanye ko tunuma. Byumvikane ko bashobora kuba barabakene batari bafisi impene canke intama, amasuguru baza gutanga, bo batwara izo numa. I Yeruzalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simewo. Uwo muntu yari yatunganye kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi mutima mweranda yari kumwe nawe. Ngo Yeruzalemu ngo hari hasanzwe hari umuntu yitwa Simewo, ngo yari yiteze uruhoza rwa Isirayeli. Ariyo mpamvu Abanyisirayeli bo bari bazi ko n'ubu Abanyisirayeli, Abayuda n'ubu baracyategereza uwo muntu yavuzwe na ba Isaya ko azoza kubogora ingoma ya Isirayeli. N'ubu baracyamwiteze, ntibemera ko ari uyu Yezu. Icyo dushima Bibiliya iradusigurira ko ngo yaje mu biwe ntibanabimenya, ntibanamumenya. N'ubu Abanyisirayeli ntibarakamwemera, ariko hariho bamwe bahwihwisha bake babaho. N'ubu muri iyi ntambara iri kuba harimo abantu b'Abanyisirayeli baje muri Bibiliya bakabona bakavuga bati none ko twaragiye mu bihugu bitandukanye, hanyuma tukaba twagarutse twisunze sogokuru wacu Isirayeli, iki gihugu Imana yari yaramubwiye ati nzokujana muri iki gihugu. Noneho uyu Yezu ntiyoba ari we koko? Urumva yemerwa na bake, Abanyisirayeli benshi ntibamwemera. Rero uyu mutama Simewo Imana yari yaramweretse, yaramubwiye ati uzotaha, uzorenguka ari uko ubonye umukiza wa Isirayeli, ariko umukiza w'isi yose. Haleluya, amen. Kuko abo Banyisirayeli bari special ku Mana. Imana yari yarabatoranije kugira ngo bayuba. Imana irabiyeregereza, irababembereza, iragira iki mugabo bagumye banana. Niyo mpamvu Yezu yavuye mu ijuru akavuga ati uba abantu bose reka tubayegereze, reka ndabere ku rukundo rwanje. Noneho mu isi nzima dutoranye mwabanyu bahabyukura, bubaha Imana by'ukuri, aribo tuzobana no mu bihe bitazigera bishira. 2:6 baravuga ngo mutima mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Mutima mweranda ngo yari yaramumenyesheje ko atazopfa atabonye uwo muntu yasizwe n'umukama. Ubwo mutima mweranda rero hariho abantu bama bigisha bavuga ko Yezu ari we yemereye abantu mutima mweranda, ko mutima mweranda yatanguye gukora ari uko Yezu yasubiye mu ijuru. No, Bibiliya
no mu bitabo mu bwuzure bwa kera turabona neza ko umutima mweranda yamaza ku bantu bamukundiye cyangwa bakunda Imana, bubaha Imana. Ibiri n'indwi hakavuga ngo niko kuza mu ngoro y'Imana ayobowe na mutima ababyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ibyo itegeko ritegekanya. Rero ngo niko Simewo kuza mu rusengero, Bikira Mariya na Yozefu bakaba nabo bazanye Yezu mu rusengero kugira ngo bamugirire iby'itegeko ryamugirira. Aho hari ku minsi 8 bamwise izina, bamuzanye kumwita izina, bazanye twa tunuma 2 mbese nuko. 2:8 Simewo aramwakira akengurukira Imana ati ngo wa mutama Simewo aramwakira akengurukira Imana. Akabyino ka Simewo. Ubwo rero uko Simewo yamwakiriye akengurukira Imana nibyo tubwira tubone ngo akabyino ka Simewo. Noneho muhanyi nk'uko wabivuze, rengutsa umusuku wawe mu mahoro. Abo ni Simewo yakiriye Yezu, atanguye kuvugishwa. Haleluya, atanguye kuvugishwa. Mutima mweranda amuje ko atanguye no kuvugishwa. Ubwo yanavuye muri atazi ko aza guhura na Yezu, mugabo kubera mutima mweranda yamuhishuriye genda ku rusengero. Ubwo nibitangaza. Noneho muhanyi nk'uko wabivuze, rengutsa umusuku wawe mu mahoro. Simewo ariko arasaba Imana ngo imuhe noneho gupfa yitahira amahoro kuko yumva nezerewe. Mu gihe atamu abandi bantu ngabwise atawupfa kurisabira gupfa ngo arenguke bukama biravana. Mugabo bake bahari bariho babyipfuza iyo babona ko hageze kwere. Nkako amaso yanje yiboneye urukiza rwawe. Ngo nkako amaso yanje yiboneye urukiza rwawe. Iyumvire bana b'Imana ayo majambo ariko arava mu kanwa ka Simewo, anejerejwe no kubona abonye urukiza. Abandi ngo Yezu ni intuma nk'izindi. Yezu ni intuma nk'izindi, ari Imana. 3:7 havuga ngo wateguriye ibihugu byose. Oh, haleluya, 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 amen. Noheri nziza mwese, umukama Yezu yaziye isi yose. Haleluya. Umva na Simewo yarabivuze ngo wateguriye ibihugu byose. Nubwo bana b'Imana dusubira inyuma gato, canke se naho tutosubira inyuma tuca tubibona kuri 3:2 ngo wateguriye ibihugu byose. Yezu ntiyateguriwe abanyisirayeli gusa. Yezu ntiyaziye abanyisirayeli gusa. Yezu yaziye isi yose. Simewo mutima mweranda yarabimuhaye kubyatura. Ubwo rero we Murundi nawe Munyarwanda muko Afrika nezerwa kuko Yezu yaziye bose. Niyo mpamvu abanyisirayeli bo bari bazi kwaje kwima ingoma ya ba Dawudi, yinge n'ubwami bwagiye burasimburana guhera kuri Dawudi. Ariko Yezu ntiyaje muri ibyo byo kwa Dawudi gusa, nubwo yazanaye mu muryango wa Dawudi, mugabo yaziye isi yose. 3:2 wa muco uzo kumenyesha mu makungu. Ngo uwo muco uzomumenyesha mu makungu, Abarundi n'Abanyarwanda tugashikirwa, Afrika yose igashikirwa. Bwabo ni nahazwa bw'igihugu cawe Israeli. Ngo bwabo ni nahazwa bw'igihugu cawe Israeli. Iri jambo niryo nashaka gusubira inyuma kuvuga kwibi bya Israeli. Wa muco uzokumenyesha mu makungu mwisi yose. Bwabo ni nahazwa bw'igihugu cawe Israeli. Ubu ni nahazwa bw'igihugu cy'Imana Israeli. Ariko mwumve ko Yezu si w'Abanyisirayeli gusa,
niyo mpamvu abanyisirayeli baba bagize umushiha wo kubona ata iyaba ari Yezu w'abanyisirayeli gusa wa bene ya Isirayeli cyangwa wa bene Yakobo gusa ntabwo yarakwiye kwiyegereza abantu bose kuko n'uyu munsi hariho uduce tw'abanyisirayeli bumva ko abantu bakwiye kuba baja babo bo ari bo special ku Mana ariko noneho Yezu Kristo yemeye kuva mu ijuru ari we Mana nyene Yezu ni Imana ni jambo yemeye kuva mu ijuru kugira abantu bose biyegereze yitoranirize wenyene abantu bari supesho bazobana nawe ibihe bitazoshira kubera ko abanyisirayeli Imana yarabiyegereje nta kutagize ngo biyegereze bayibere abana by'ukuri bari gukwiriza inkuru nziza ku isi hose mugabo abanyisirayeli ntibyabemereye byarabananiye niyo mpamvu Yezu yaje kwiyegereza abantu bose kugira wenyene aze yitoraniriza abantu bazoba special mu isi nzima mu makungu yose bazobana nawe tuzobana nawe imyaka itazigera ihera nyimba ari odiyo duheruka nari navuze ati kera harabayeho isi imbere yuko hanyuma nibyo ngenda soma mu bindi bitabo ukuntu nkuko nyuma Imana irayirika itabivanye n'ukuntu abantu b'icyo gihe bari bitwaye Imana yongera kurema isi yari yayirituje umwuzure w'amazi rero nyuma Imana yongera kurema isi irema isi noneho yuzuye ikidengeri cy'amazi ari Imana yongeye kuvuga ijambo ryayo amazi uku imisozi uku rero irema Adamu na Eva nabwo kandi yari yiteguye ko kumbure uko Adamu na Eva bazoyubaha nabwo buri Imana yari kuzirarema abandi bantu tukabaho muri paradizo rero nabwo nubundi birononekara Imana igerageza kwiyegereza Isirayeli irabe ko boba abantu bayihesha icyubahiro nabwo abanyisirayeli nabwone ntibajana nuko Imana ishaka aricyo cyatumye rero Yezu avuga ati reka ngende mbane nabo ndabigisha ikibi n'ikiza gutyo nzoronka abantu bari special nzobana nabo imyaka itazoshira nyimba abana b'Imana turabe ingene turyoherwa n'isi turabe ukuntu tudashaka gupfa nyimba tubona isi ryoshe twadukwiye guhindura isi twebwe nyene tukabaho tukayibaho igihe kitazoshira rero kubera ko bitariko biratworohera kuyihindura byatunaniye niyo mpamvu Yezu Kristo yaje kugira adutunganye wenyene atumvise ko bazokwitwara nkuko ashaka aribo bazoba mu isi shasha isi tazokongera kononekara haleluya amen bana b'Imana abanyumva ndabipfuriza ko tuzobana mu isi shasha canke tuzobana na Yezu mu ijuru mu bihe bitazoshira Simeon rero avuze ati wa muco uzokumenyesha mu makungu bwa buninazwa bw'igihugu cawe Isirayeli wa muco uzokuninaza mu makungu uwo niwe Yezu no mu Burundi no mu isi yose ubu nta gihugu na kimwe kitavugwamo Yezu gatatu se na nyina batangazwa n'ibimuvuzwe ko se na nyina Mariya kweri yaramutwaye inda pe yaramutwaye inda aramubyara pe abanye na Yozefu abantu bose baziti Yozefu ni wese kuba Yozefu yatwaye Bikira Mariya yibungenza abantu barumva ati ntiyari kumutwara atari we yayimuteye niwe yari yamuteye inda abantu bose bari bazi ko Yozefu ni wese ujya muhungu Yezu nicyo gituma n'abanyisirayeli kumbure bimwe byagiye bibacanga bakiyumvira ati iyaza kuba Yezu ntaba yagiye kuvukira mu bwato bw'inka canke mu bisogorore by'inka ariko Isaya n'abandi bahanuzi bari barahanuye baravuga ati umwigeme azotwara inda azoyibyaramo umuhungu azokwitwa uko
rero bana b'Imana, Bikira Mariya ni umubyeyi adasanzwe. Abavuga ko Bikira Mariya yapfuye nk'uko abandi bose bapfa, canke ko yazitswe nk'uko abandi bazikwa, mu by'ukuri Bikira Mariya ari mu ijuru impande y'umuhungu wiwe. N'uyu munsi ndazi ko bavizitinga abantu batari bake mu isi bakabiyereka bakabaganiriza. Bikira Mariya ni umubyeyi atagira akanenge. Bikira Mariya umuntu wese amutsitarako yumve ko Bikira Mariya ari umubyeyi yatoranijwe mu bagore bo mu isi yose. Kandi na Yozefu tuvuga ngo umurezi wiwe, na Yozefu twumve ko mu bagabo bose ari we yatoranijwe. Nyimba marayika Gaburiyeli yaragendeye Bikira Mariya akamubwira bizo kugendera ukuntu na marayika kandi yaragendera Yozefu uti ntutinye kumujana, mujane kuko indafise ni ya mpwemu yera. Byagenze ukuntu rero yaba Bikira Mariya yaba Yozefu bari baravukiwe kugira baze mu isi, bateguwe n'Imana kugira iyo mana aba ari bo izokurire mu maboko yabo. Iyo mana ironka ukuntu yiyegereza abantu kugira ibane n'abantu. Yozefu yari umuntu asanzwe na Bikira Mariya yari umuntu asanzwe. Rero bituma Yezu yaza kwigisha agatahana na Bikira Mariya, agatahana na Yezu. Yezu rimwe akazimira bakirwa baramuhiga, ibyo turabizi yazimiriye mu rusengero Yerusalemu. Ariko aravuga ubutumwa. Aho hose kwari kwerekana ububasha bwiwe, kwari kwiyegereza abantu. Rero bana b'Imana, Bikira Mariya na Yozefu n'abantu baturengeye. Bikira Mariya arengeye abagore bose bo mu isi, ntahasa na ba mama batubyaye na ba data batubyaye. Ba mama batubyaye basamanywe icaha, ariko we yari yarateguwe ntabwo yasamanywe icaha. Na Yozefu nta cyaha yasamanywe kuko yaza kuba nawe yasamanywe icaha canke ntaba yarareze umwana Yezu. Abo bose rero uko ari babiri n'abantu bateguwe n'Imana. Hano bavuga ngo se na nyina batangazwa n'ibi muvuzwe ko, ntibavuze ngo Yozefu na Bikira Mariya, bavuze se na nyina. Yezu murazi hari n'ahandi bahora bavuga ngo si wa muhungu wa Yozefu, bakamusuzugura bumva basuzuguye Yozefu. Na Yezu bakamusuzugura bitwaje ko ari umuhungu wa Yozefu. Rero Yozefu na Mariya nabo kubaho, kandi Yozefu Mariya badusabire, bakomeze batubere mu ngoro y'Imana, badusabire. Mu isi turimo ntibyoroshe bana b'Imana, turi mu bihe bigoye bikomeye. Uwo ari we wese akwiye kuzarinengesera akamavuga ati umwanya wari wo wose Yezu yokubita injamba akatujana, canke umwanya wari wo wose ndashobora gupfa nkaja mu biganza kwa Yezu. Nahacu rero kuza turihitiramo ikibanza tugomba kujamo, ariko nipfuza ko twese twohitamo ikibanza kiza cyo kuja mu bwami bw'ijuru kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yozefu. Alleluya! Imana yacu bahezagire cyane. Mukomeze muryoherwe, mugire Noheli nziza, noneho mugire na bonane nziza. Tugiye kwinjira muri bonane, muze mugire bonane nziza. Nukuri abantu mwese mwaba munyandikira ngo murankunda, nukuri nanje ndabakunda gose. Hari benshi twahujwe n'Imana, hari benshi mumbwira ibibazo biba biri mu miryango, hari benshi mufise ibikomere bye cyane mu ngo ku bagore n'abagabo, kandi nkasanga ibyo bikomere ntibifise abagore gusa, n'abagabo benshi bafise ibikomere batewe n'abagore babo. Ariko nibyo nukuza turasenga, kuko ibibazo biri muri Afrika mu ngo zubatse ngaha mu bihugu biteye imbere, ngaha muri Australia ho birarenze. Naho ramunda kubwira abo muri Australia ati musenge kuko Imana irikiranyereka ibinibi mu ngo zubatse.
none uko nagiye ndabibabwira bamwe bangwiza n'ubusa mugabo ubu niko bimeze, ingo nyinshi ziri gusambuka. Mbega urabona neza ko abadayimoni yo hari ibintu bisigaye bimaramaje no kuba umuntu yovuga, ariko nibyo bana b'Imana bitsindwa no gusenga. Dusenge, dusengera ingo, dusengera abana bacu. Haleluya, ndashima. Hari byinshi noshima Yesu muri uwo mwaka, ariko umukama bahezagire, umukama bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Umwaka wa 2024 umukama azokomeze kuduhera mu byishimo, umukama azokomeze kuduhera mu kwihangana kubizotugerageza, haba mu bibi haba mu byiza, umukama azokomeze kuduha kubyihanganira. Umukama bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yesu, turakuminaza.